Ego Madame Gloria aratubwiye neza ko kuziganya bifitaniye isano na entrepreneuriat. Ego iyo turiko turavuga ngo twitangurize ubuzi buto buto biciye mu kuziganya dushike ku migambi yacu umuntu wese ivyo yifuza gushikako. Mbega Madame Gloria twabuze ko amahera araryoshe kandi amahera kiba bikabira tugora. Jo nivuge ku giti cyane no kuri abandi benshi. Mbega nitwa tujedewe duha canke tuntu twokora ngo tudufashe kuziganya kubera madamu nawe ratwe bigoye amararyoshe. Ba ndabizi urayakunda ariko mugabo nitwa tujede no bahango kugira ngo mushore kumenya kuziganya ba hanini umuntu ugira ashore kumenya kuziganya nkuko nabibabwiye biva muri mu kintu umuntu aba yumva ashaka mu mugambo umuntu aba afise mu maheve umuntu aba afise kuco aba ashaka gushikako, right? Mugabo rero mwiyo case nimba naho nyene wumva si bose batahura yuko bategerezwa kugira ama objectif mu buzima canke ama rêve mu buzima, ariko mugabo naho utoba wumva ufise ikintu ushaka gushikako woshobora gusevinga mu buryo first of all lashobora kugira kwama donc nk'amahera ubuhembwa, donc nk'amahera ubuhembwa ku kwezi canke sima donc apana umushahara canke amahera uronka nimba ufise kioske, nimba ufise akantu ukuramwe amahera ku kwezi canke ku munsi, kuraba ama dépenses ukora no kuraba amahera ukoresha ku munsi, hama bikagufasha kugabanya ama dépenses, kumenya donc novuga yuko ufise nk'agakaye ukazurandika ikintu cyose wako, nimba ufise umushahara wa 300,000 ku kwezi ukavuga ati 300,000 hambere ho utegerezwa kwiyumvira 300,000 nzoyikoresha gute, hariho ama dépenses abari essentiel udashobora kwikawusha, umuntu wese abakeneye utegerezwa gukora donc utegerezwa kudepensa naho bigenda gute wowe ushaka go saving, right? Ayo rero ukayashira ahantu ukavuga ati donc je vais dépenser pour ça, ukabishira hangaho ugagira ninde, donc bufise liste uvuga ati iki kizogenda gutya iki kizogenda gutya, at the end ugasanga mwaya 300,000 naho ibintu biba bigoye nk'umujeune nk'umuntu atarubaka mwiye 300,000 tuvuga afise hafa bitamugoye mwiye 300,000 yogura nk'utuntu nyene ba n'ibintu biba nyene biba biri important kuri we, hama gashira akote uduhera duke naho twubatse 50,000 canke 100,000 akaja akote akagenda kugurura compte au dufise amabanke menshi, akagenda kugura compte akashira kuri akazoza arashira kuri compte 50,000. Harabavuga ngo usize amahera kuri compte ngo arayahera ngo at the end urayarya kandi sometimes nibyo urayashirayo hamukaja kuyakurayo, sibyo? Ariko mugabo hari gihe naho uvuga ati reka ngire compte 2 canke compte 3 nuguri iyi compte iyi inye mvuga ati izoba ari yiki naco iki inye, hama ya 50,000 ukazokwa muyashira ahantu naho uzokena wicaye muri salo ukayibagira pipi uhakaza kadi urgence ukibuka ko ufise 50,000 ahantu ukayibagira après ubishobotse ukwezi ku kwezi ugira ivyo bintu, urumva ko umwaka uheze uba umaze kuronka ayatari make ushobora kukuramwo ikintu. Hama hanini ico novuga ati ukugira umuntu ashobore gusavinga nuko ashobora kuba ashobora kumenya ba ibintu akeneye mu buzima, ashobora kugira ikintu bita kugira plan. Iyo da planning ikintu na kimwe nibisigaye ntibikunda. First of all tegereza kumenya kugira guplaninga, hamweje guplaninga ukavuga ugakora uko bitegereje, hamugacekinga ko washoboye kugishira mu ngero plan zawe, sibyo? Rero
nk'abantu batazi gusevinga canke bigora abajene biratugora je sais bien ico nabahanura nugu kura ko donc ayo bibona biragoye c'est vrai kusevinga iyo ufise umushahara mutoyi biragoye ntibyoroshe nawe urabizi uri mujene ntibyoroha mugabo kumenya yuko utazi ibizoba ejo niwa yafata ayo 300,000 uhembwa ku kwezi ukaca hajya yose canke ayo 200,000 uhembwa ku kwezi canke ayo 100,000 uhembwa ku kwezi ukayarya yose agahera umunsi umwe ejo birashobora kukugora hashobora kuza kadi urgence uzokenera ayo mahera iyo rero donc bikugoye niho ubona yuko wari ufise wagize nabi wari censé kubika so hanini umuntu yoza arafata agakaye yo kaye akandikamwe ati nzogura iki hajya mu bisanzwe tuba tukwiye no kuvuga ati uno musi nakoresheje 50,000 yakoze iki ukacandika uno musi naguze stilo naguze kirato naguze iki ukavyandika ukazozura bishira aho byose ukagira ukabibika hangaho at the end ukavuga ati urashobora kubona na loisir lakenewe urashobora gufata mu ivyo bintu byose biri important ugashiraho na ya loisir ukayashira akote hama the end ukaronka ayo usigarana ushira kuri compte rero nkuko nabivuze biragoye ariko byose ni mu mutwe ubishira mu mutwe kandi byose ni intumbero yawe byose nugushaka kwawe byose biva ku cyo ushaka gushikako mu buzima hariho abana bakiri batoyi baba bafise twa dusandugu bashiramwe amahera right uratuzi arashyiramwo 10 arashiramwo 100 tu vois at the end usanga afise yakwije n'igihumbi kandi arayagura ikintu kumva araryohera right naho ubura umuntu akuze ukagenda ukayakipinga naho uvuga ati sifise vision yo kuzokuba kintu dans 5 ans naho you never know ico uzoyakoresha mugabo abantu bose nizera ko bayakeneye kana aho uyakeneye for yuko uziganiriza abana bawe d'abord amashuri y'abana bawe kazoza kawe kari imbere byose ego Gloria urakoze yuko ikintu byiza abana bakora ugasanga umwana ngo papa yanguriye bobo arabitse duhera 50 jana arakwiriye naze ko iyo practice ko kuziganya bikwiye ko bandanya n'igihe umuntu yageze mu myaka iri imbere gushira mbe nyumvira keshi turi twaza ngo je mvembwa amara makenya ukavuga ati ukaraba utwe ko tukwiye kugura akakaye moi aussi je recommande ko bantu bagura agakaye ni byiza kuko sanga je twimvira ati jewe amara mfise n'ama dépenses fise biraruta je ko twese gisanzwe gihari ugasanga je ninjiza 200,000 mugabo ama dépenses fise ni 400,000 none Gloria aho ntumva ko arimwe kanomari biba byagenze gute eske nikosa giwanje jewe nfise ama dépenses arengeye kubera iki cyane negezo kufata ama dépenses nkaya minimiza nkayazana ku rugezo kwa mahera ninjitse niko nakubwiye ati abajene biratugora n'abantu bubatse c'est vrai birabagora abantu bubatse bobo bafise ama dépenses menshi loyer abana tutu mugabo reka nsubire nakubwire nk'umujene uhembwa 200 ugasanga ukoresha 400 ku kwezi adi bya bindi bavuga ugingo ajya mahera atinjiza right mugabo ugiye kubiraba dukwiye kwiba ni hahandi nyene usanga twese dushaka kubaho ubuzima burenga ubwo dufise tu vois turi censé kumenya uko tubaho mu buzima dufise nimba uzi ko ufise 200,000 ufise income ya 200,000 ku kwezi menya ngena iyo 200,000 uyikoresha iyo 200,000 uravuga ati okay hariho ibintu nkenera ibintu birazimvye c'est vrai 200,000 aragoye ko uyaba donc ugira amantuze yawe rero ariko rimwe na rimwe biragoye hari gihe bishika ugasanga niwombwira ko uhembwa 200 ukaca ugenda kuriha gukotesha inzu ya sase nkana niworonka ya bus kandi ntiworonka nayo kubaho
bica bisigura ko ucuja kurondera inzu ya 50,000 kandi biragoye kugira iyo ronke iyo nzu biragoye cyo gituma nakubwiye ati biragoye sometimes icyo cyo turavuga biragoye mugandi ko ndakubwira wiga kubaho ubuzima bwawe wiga apana kubaho ubuzima bw'uyundi wiga kubaho ubuzima bwawe rero umaze kwiga kubaho ubuzima bwawe hari igihe bidakunda sinobesha hari igihe bidakunda ko wobika hari igihe utanakwigwa hari igihe utanakwigwa c'est vrai mugabo gikuru nukumenya ati mpembwe uyu mushahara ntegerezwa kuwukoresha uku kandi ntegerezwa kandi kwiyumvira ejo nzobaho. Good. Kuziganya ni ikintu ni igikorwa ntasubirizwa so ngo mahera yose uronka kuziganya birakenewe twakivuze yuko si wowe ufite salaire kirazira kudepensa amahera ari hejuru ya salaire yawe ego turabona yuko uravuga ati ibintu jembo nimwe naje sinkwigwa mugabo wategereza gukwigwa kwa tuba ko tudakwiriwe kwa turavye abandi byo babayeho ubuzima abandi bafise kwera uvyuka bona abantu bose bagenda na taxi ku kazi abandi bakagenda na bus imisi yose ugacuta ubona umengo nibwo buzima bategereza kubamo okay nawe c'est faux utegereza kubaho ku mahera winjiza haremvuze gute si wowe ufise akazi hakoreka kuziganya kwera ngo ubonye amahera aragiye ngo ahere mabisi ayikuri sindi kugenda n'amaguru hamukora ako kazi ugakore neza hanyuma uziganye ngirize kazi kawe ejo umererwe neza si wowe ubona ati simako wame mu manza za misi yose oya simako wame mu birori bya misi bidakenewe simako wame ubwo ufite de programme kanye n'ama programme biravana n'ama income yacu nibe dufite twinjiza none wowe umuntu wese niwo kwimenya wowe uzi ko ufite amafaranga make gira bije ya harure rabe ngene ushaka kuyakoresha uko nyina ngana kandi ukuremwe yo kubika nyina bari a part uko ubuzima utaziganya sinzi nta kazoza reka ndayivuga ko nta kazoza rero ukuri kose ibaho ubuzima inyambi imudu zigugwa 50,000 guri igihumbi gura 5 sinzi zo muga uregerageze kwirondera uzoronka mureka kwigeranye n'abandi kagegeze kuzeka kwigeranye n'abantu mutanganya imishahara iyo ni recommendation ya mbere ni kugira zo kubaho bivanye n'ivyo winjiza ntirabisha abandi bose baguze imodoka bagize iki ntibikuraba umugihe utarashobora gutwa kuri rugezo bose bafungura ibi 2000 ntibikuraba kirageze bawe ubuzima kandi umunsi ubuzima buryoha bivanye nawe nyene n'ingene abwise rero kugira tuziganirize ejo je kwita ikiwanje mbona yuko umuntu asiteza kubaho ubuzima bivanye n'ivyo yinjiza akareka kugira ama dépenses arengeye umushahara wiwe murakoze.